urumva rero nuriya yamazi agumajaye wagira gutyo yamazi akajaye kaca wiyumvira uti ni kubera iki amaso yanje aguma araba hariya wawe uri nawe ugasanga nkumbure mwahuje amaso hari no gusanga mwaciye mumwenyuranira uti ndafashwe yambonye ko ujya nawe akavuga ati nakubonye kuri kuranda gukunda kugomwa no gushima kugomwa no gushima kugomwa oya nk'ubu tuvuge nk'iyo ugiye mu manza z'abarundi mvuga abarundi kuko nkunda uburundi ndakunda kugenda mu rubanza ngiye kuraba gusa ingene abagore n'abagabo bashajije hariho umuntu agenda akambara impuzu urumva abagore barashira ko agahama ko mu telefone canke baza kumuramutsa bitabirimwe kugira bamwibutse ku kwezi guheza hanyuma burya bamaze kuronka aho baba mu bisanzwe bategezwa gututsa hama mwico gihe baca bavugana ati none kuko turonsa aho tuba umugambi wa kabiri twogira mu rugo rwacu no uwuhe biva aho bari bivyo bifuza biva uko babona akazoza kabo biva ku buryo bafise kwico kintu bashobora kugishikako canke batagishikako bikava yuko nk'ubu bafise akazi bashoboye kuronka ideni yes ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga mu byo ivyo tuvuze namwe n'ivyo tubifurije murakoze cyane ego ngira ngo kubakurikirana Agaciro Media sijyambere bakubonye mbwari haize igihe kinini cyane ego bon gatoya ngira ngo nimbere widondora donc bakumenye inyuma y'ejo sigiheze Agaciro Media warayibona yego cyane narayikurikira kuko ndakunda ibiganiro ikora ko nibyingira akamaro yerekana ibyo tutari tuzi iradushikira aho tutishikira hama turiga byinshi tukabona n'ingene hari abantu bari barakora kugira ngo biteze imbere bateze imbere n'igihugu kabisa yego uyu muvyeyi rero tugiye kuyaga ni ninde je banyita SIMARUKU CLAUDETTE yego hariho ako mu bwana ongera ko nitwa Hawa iyo uvuze ngo SIMARUKU donc iryo zina mengo ni SIMARUKU mengo ni Kirundi ni Kirundi cyane nuko ari izina rigizwe n'ibice bibiri simara uku kwezi SIMARUKU kwezi biriryoshe cyane kuko cumenga buri munsi umuntu abarindiriye kwapfa ni simara uku kwezi kubera batavuga byose bafatanya amajambo abiri irivuga kutamara kumara riri muri mpakanyi nuko risubira ukwezi kandi ikirundi cyagumye ari cinshi naho wagiburaya aho ngira mudazokikoresha cyane yo nagiye nkutse cyari kandi ikirundi kiraryoshe cyane kandi je nagiye nkutse sinari ko cibagira ne nkubu iburaye aho mwaba ngira ngo ikirundi wasanga uri kuvugana ngira n'umushinga nawe wawe gusa hariyo n'abandi hama ku barundi bamye barangwa no guhura no kugira imisi mikuru twarahora n'abandi barundi cyane cyo gituma iyo usanga no kuvana bigoye kuko baba basubiye kubona bakavuga bisanzuye uyu munsi rero mwebwe tubatumiye mu kiganiro twita Uburundi Twipfuza ikiganiro Uburundi Twipfuza ni gisa nkaho kikiri gishasha kuri Agaciro Media aho tuzoca mu madomene menshi atandukanye muga twibaza ati none Uburundi Twipfuza tubushikira gute umunsi reka duhere ku bijanye n'ingo n'imiryango uyu munsi kw'ingo zisambagurika ku rugero runini ujyatera mbere yo ntiri hava rishe rihungabana nimba mu ngo bitameze neza nizere ko abahukana atari benshi cyane ariko si bake iyo ugiye mu masentaro hari imanza nyinshi cyane z'ababurana burya mu rugo haba byinshi haba byinshi bituma ruguma hakaba n'ibindi rero bituma rutaguma ibyubaka urugo n'ibirusambura birubamwo hama biva no kububakanye iyo abubakanye bafise imbono kazoza imwe bakumvikana ingene bagubaka birakunda nta vy'amavyera nkade umugabo aba yakuze kwiwe umukenyezi agakuru kwiwe
hama bakaza guhura bose bakuze uronse uwo mwubakana ntumubwira ngo baho nkuko jewe nshaka yaba umugabo ntashobora kubwira umugore ngo baho nkuko nshaka n'umugore ntashobora kubwira umugabo ngo baho nkuko nshaka hari ibyo muhuriza hamwe mugabo ukamenya yuko nk'abagenzi yari afise ntashoboye kuca baheba bose nkaho yagendera ntategereje kuca baheba gusa umurindi yaba ariko akiri umusore cyangwa akiri inkumi uragabanuka kuko ubu unyi yahinduye imibereho ico bita mu gifaransa statut yahora ari wigenga célibataire ubu rero yagiye muri couple umuryango urumva rero ubu unyi muri babiri mutegereje kubaka kazoza hama muca mwiyumvira ingene muzobaho uruvyaro muzoronka hama hariho niyo miryango ibiri yaciye ihura kuri mwese mwubakanye ivyo byose biratuma urugo rushobora kuba rwiza canke rukononekara iyo dufate ari rubi urabona umuryango ni nk'ahantu ho guhungira ngira ngo ibi n'amastress byose ibi dukubitwa n'ubuzima turi ku matere turondera ko muri gihumbi ubufu nkuko bivuga mugabo umuntu yataha muhira kuruhuka kugira ageze asubire kwiruka iyo asanze rero muhira naho atamahungira hari burya kakazi ko karakoreka neza oya ibyo byose nibyo navuga yuko abo bubakanye baba bari basanzwe bafise ubuzima hama bakaja hamwe kugira bagire ubuzima bushasha muri ico gihe rero nimba batumvikanye ukuntu bakora kuko nk'ubu unyi tuvuge nk'umugabo yarakira umusore yarashobora kuva ku kazi akagira ati ntaco nihutira reka nce kunywa kimwe kera ho bavuga ngo agiye muri gongenike itaraza mu kazi urumva akaca agenda akibagirwa ko afise umuntu mu rugo akaca agomba kuba kwa kundi yari umusore udufaranga ugasanga ariko aradusesagura mu kabare canke nk'umbure yari afise izindi nshuti zo mu rubavu bimwe bita deuxième bureau akagomba kuzigumana twa dufaranga akaduhereza iyo none wumva atashe muhira umukenyezi aramubaza ati gute watevye kuko nawe abamurindiriye none twa dufaranga wari wagiye kurondera kugira ngo ya migambi twavugana ije imbere ntaco mbona urumva rero ntibituma urugo rumera neza ni kimwe n'umukenyezi nk'ubu arashobora kuvuga ati je nari mfise abagenzi banje twaragenda gutembera twimeza neza canke nawe akaba yarafise deuxième bureau ko na deuxième bureau z'abagabo zirabaho akagira ati sinoheba kandi yaba umugabo y'umugore amaze kuja ku ruhande ivyo byose itunga ry'umuryango rirahaherera birangira ivyononekara nyene ubwo gatoya ngira ngo twohera mu ntango mu ntango donc ni cagihe abantu bakironderana inkumi n'imisore kugira ngo bashinge urugo burya je nibaza nti izi ngubwo zisambuka ubwo suko hoba harabaye depart itari nziza mu gihe bagishakana biva ku cumi umwe yarondera kuko hari ushaka agira ati je n'ukuri ndageze mu bigero kuko umuntu aravuka akatangura kwicara gakambakamba gahagarara gushika igihe ashika ku gihe ategerejwe kubana n'undi muntu ico gihe akavuga ati nyifuza utubana biva ku kintu wewe ashaka gushikako hariho nk'ugira ati jewe n'ukuri narakenye canke nabayeho nabi ubu nshaka kubaho neza mu butunzi urabibona ubwo rero rondera ubutunzi atari wa burondeye ko birashika ati ujya arafise none ntegerezwa kuja gukorako kuko sinzoja guhangayika ndondera n'iki kandi hari aho biri we muri make abashaka guhura n'uwarondeye kuva kera n'ufise ati jewe nanahangayitse ubu rero nta kuntu bigenda kujya afise akaba yambwiye iciyumviro ciwe ndamukunda ntamukunda agenda kuko ibyo nifuza bwa mbere bitunga aca agenda rero akamubwira ati ndagukunda mugabo mu mutima atakiriyo kuko wewe ico yifuza nirya tunga ajya maronko hari gato ndaguciye mu ijambo ari mu pastori umutama babajije ati pastor ati mbega genda umusore mu kurondera umukenyezi ndondera umukobwa mwiza ku mubiri cyane ndondera umukobwa mwiza ku mutima pastori yamubwiye sinzi kandi ibintu byo kujokinga mubwiye ngo urondera mwiza ku mubiri ngo none wambwa ngo ku mutima tuwusengera ugahinduka none umubiri uzohinduka ku rundi ruhande rero umuntu kugira
acagura ivy'ukuri umuntu amenye ko ari wiwe yofatira kuki tugarutse kuri pastori hariho n'akaririmbo kavuga ngo mon cœur balance donc umutima wanje ntore mwiza gentil donc joli canke ntore gentil mon cœur balance niko intuzenya ivyo rero ntibiri mu Burundi gusabira ahantu hose iyo rero mu ntango mwamaze kumvikana nk'ubu kenshi i Burundi n'umuhungu avuga yuko akunda umukobwa ubuho majambere yaraje n'umukobwa arashobora kubivuga nayo kera aho yaca yiruka kuri mwebwe ntivyigeze bibaho oya mubwiye ko umukunda yaca yiruka agira ati oya ko ari ndambwira burya ntayo ukunda urabona indero nayo ibyo tubamwo indero kenshi usanga itorosha ibintu umva rero wumvise yuko yakubwiye ati ndifuza ko tujana mu buzima nawe ukumva yuko uvyemeye uri umukobwa umuhungu nawe yarinzaza nuko we aba yavyiyumviriye heza rero mwubahuke umubwira uti none we kushaka ko tubana kazoza kawe ukabona gute urabibona kuko ego nkuko matata yabiririmbye ntitwa tugiye kurondera ibigori niwacu biba biriyo mugabo nuko najya bigori ntibisigara inyuma mubaze rero wawe umuhungu akubwiye ati nshaka ko tubana none kushaka tubana wewe imbono yawe yakazoza ni yihe imigambi yawe ni yihe ivyo bibaza umukobwa bibaza umuhungu canke bose barabazanya mugabo umukobwa kuko ari we aba yasabwe ashaka avuga ati jewe umuzima gajana shaka none wewe ukuri umuhungu uje kundondera ushaka dukora iki kazoza ubona dufitaniye nawe we nakahe tuzoja hehe aho rero akamubwira ati jewe ndabona nshaka kubaka inzu canke nshaka kugura imodoka canke nshaka kugira urudandaza urumva rero mwico gihe uwo mukobwa kumva yuko ivyo bintu babihurizako je kubwanje avuze ati burya rero nshaka ko tubana nshaka ko tuja kumwe twegeranye donka amafaranga uburyo tubaka inzu je kubwanje numva ari intambwe nini cyane kuko uca wumva yuko ari wa muntu ashaka kuba ahantu atuje kuko burya amahera yo gupanga si make kandi hari ubwo bigorana ufuma wemera ugatubika mugabo ukaronderaho iwawe ibyo rero kuri jewe ni intambwe ya mbere kubwira uti bwa bundi wa muntu ashaka kuba ahantu atuje ahantu ataha atikeka ko mu telefone canke baza kumuramutsa bitabirimwo kugira bamwibutse ku kwezi guheza hanyuma burya bamaze kuronka aho baba mu bisanzwe bategezwa gutuza hama mwico gihe baca bavugana ati none kuko turonsa aho tuba umugambi wa kabiri twogira mu rugo rwacu nuwuhe biva aho bari bivyo bifuza biva uko babona akazoza kabo biva ku buryo bafise kwico kintu ashobora kugishikako canke batagishikako bikava yuko nk'ubu bafise akazi bashoboye kuronka ideni bakumva ati ideni twarifata tuzoririha gute byose biva mu mwumvikano y'umugore n'umugabo bagize ibona bakubaka bakavugana ukuri bakavugana ukuntu babona kazoza imigambi bokora baca biga n'ukuntu barondera uburyo bwo kwishikako ubwo rero mu bisanzwe urwo rugo rurarama kuko bafise iyo migambi baba biyumvira ati bizodutwara uburyo bungana gutya nicyo gituma babibona kumwe serugo ntumubuza kunywa agacupa canke kuja kuraba abagenzi oya ubuzima burashishika mugabo yahoranywa amacupa 2 canke 3 azonywa rimwe atangura gabanye kuko ijya kabiri azorizanira wa mugore wiwe kuko nawe azi yuko yamuzanye kandi nawe amukunda kandi nawe amwereke kuko urukundo suko ruvuga ku munwa gusa rurategerezwa kubonekera no mu nyifato no mu bikorwa hanyuma burya iyo bakironderana abakobwa nkuko bavuze ngo nibabazanye umwe wese abwire mugenzi w'igicapo ca kazoza afise muri we yego nariko je nama muno mengo abakobwa bo bahitamo gukurikira umuhungu kandi urumva nanone nkunda kuma ngo umuhungu agiye kurondera umwigeme avuga ngiye kurondera umufasha nuva nuza kumufasha muri projet ziwe gwiyume uriye mukobwa projet ziwe agomba kuzireka oya 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 umuhungu ari kwiwe afise projet ziwe akiri umusore umukobwa akagira iziwe iyo bahuye rero navuze n'umuhungu yavuze ati je nshaka ko twokubaka inzu nkumbure nawe umukobwa avuga ati nanje nshaka ahantu mba ntuje urumva nk'iryo baca bayihurizako
mugabo gashanga nk'ubu umugabo aravuga ati je nashaka ko nubaka inzu ni umugore ati yaje numva natohera ku modoka nukuvyiga kuko hari ubwo usanga iyo modoka ibishobora kubafasha kuronka bwa buryo buzana none nitwagura imodoka tutubatse inzu tunguka iki duhomba iki bakavyumvikana ico gihe bacavuga ati reka ko twavuganye tukumva yuko inzu ikenewe kugira ngo turonka ahantu hatuje reka tubanze ku nzu nitwaba turonse aho twicara tuzorondera imodoka umwe wese azana imigambi yiwe hama bakaca bayitondeka ukuntu babumva igendera rutarutana ico bita ntudenye prioritaire donc projet prioritaire barabi ikiruta ikindi niho rero urumva mwico gihe urumva biba biriko biraza neza kuko umwe afise imigambi y'undi yiwe mugabo baje bahuriza hamwe barayivugana hanyuma umwe wo yagira umugambi wa mbere naho batahuje na wa wundi babanza kwiganira bica byoroha mugabo iyo batari bahuje umwe aravuga ati jewe nshaka inzu kubera tuzoturonsa abantu tuba dutuje hiwacu tutirirwa turagira ubwoba ntituronka amahera y'intuzenye y'ukuriha rwaye inzu ibiki reka rero tubanze tumva ahantu dutuje hama tumaze kuhashika tuzoce turarebye imodoka navyo canke umugambi w'udandazwa canke uwari wo wose bafise bumvikana bakabwira ati icambere twokora kidufasha gushika ku bindi niki none nk'ubunye bakiri abaronderana bakireshanya ukwizera ko bakorana umugambi ukarama cyane batarubakana yego birashoboka urumva byo gukundana no kubana ni rotere mu zindi yego ni akamari mu kandi kuko wewe wumva ivyakubwiye ukemera ivyakubwiye mugabo ibiri mu mutima iwe ntubizi mugabo kagira uti uri mukobwa uti ko yemeye akaza tukadutanguye kuvuga imigambi numva umenga ari ku nzira nziza birashika bakumvikana ngo tugire umugambi hama umwe muri bo akamwikata zishatse ibinduru gutukana rwa rukundo rugacika urwanko ugasanga rero bibaye birebire mugabo urumva abayabaye mbega babita ngo iki bamwe bahenda abantu bakabatwara utuntu twa ni nk'uko umuntu aza kukubwira ati mpako ga telefone bimeze gutya na gutya ni telefonera umuntu ndagwaje canke ndageze gute wayimuha akaca yiruka harayirukanka kugira uzomwiruka inyuma bizokugora ari kugwaruka uyu munsi benshi baraterana imbanyi kandi bakaziterana by'ukuri bayikora bavugana ko bakundana bayiko bavugana ko bafitanye umugambi donc utwo tuntu tutu avance ubwo ni turi mu bituma ningo ubwo naho zubakwa ejo zizosambuka kubera ntumbaze byahere muri zira mponje ukuntu urumva urukundo burya ruragoye ruri impande rufise insiguro nyinshi kuko nk'ubu umuntu urukundo nyago rumwe kabisa gwimbitse ndiba y'umutima rutumbera kukubaka ruragoye rurateye ubwoba rurateye ubwoba kuko ugira utahana inzira ndiko ndacako umuntu turi uko turavugana ko twobana niwe siwe ngire gute mugabo urukundo rwo ku muntu uja kubwira ngo ndagukunda uyu muntu avuga ukuri hari abazi kubesha kumenya kubwiye ukuri cyane mugabo wowe nawo urashobora kwiha umwanya ubu byo byarayangaye barandikira no kuri internet ukazubona barafata ntamuzi amurubiki amafoto abo buje we kweri ndabuba n'ahandi umuntu aje akabwira ati ndagukunda nifuza ko tubana niki ntawe udashaka gukundwa ntawe udashaka gukundwa ngabirashika ugasanga yamubeshe kandi urabona biba mu gihe yaba umuhungu n'umukobwa bari muri wa mushuhira misemburo iriko iraja mu mubiri bariko baratakata bariko basa neza baryoye urumva rero iyo misemburo ituma ico ciyumviro cyo gushaka uwo badasanga igitsina naco kica kivyuka muri bo ico gihe rero urumva hari gihe babivuga gutyo gusa kuko bazatinda mugenda mukunda canke ndamukorakoye bimwe bita karese niki bituzuba dushitse hariho rero usanga umubiri utihanganye bigashika hari ugusanga ubundi nawe yagize ati koko umuntu arankunda kubera yari muri ivyo bihe yarakeneye umukunda ntafata umwanya wo kugira ati ndabe ubwo koko nivyo canke sivyo hariho n'igihe usanga
nkumbure yagukunda ukamumenga bizokunda mugabo yaje handi canka akaba hari wundi nawe yamukunda akaca agira ati reka ndabukuntu novyica ugasanga naho yo yaremaze gusaminda wa wundi wa muhungu ko bobo nta cemeza gihari yego arashobora kukwihakana kigiye uri kurambeshera kuko wa wundi mukobwa yamukunda ku ruhande yashoboye kuvuga neza canke yarushije wa wundi wa mbere kuvuga amajambo atuma aca hindura iciyumvira hanyuma hariho gukunda hariho kugomwa hariho no gushima ivyo bitandukanye gute nakubwiye ko urukundo rwa nyakuri rwimbitse rufise umugambi ukomeye rurateye ubwoba kuko wumva uti kabisa ngiye kwinjira mu bundi buzima ngiye kubana n'undi muntu ntazi kuko barahora gutyo bagakundana ntuzi yava ntunzi umuryango afise umwene ungana ntuzi kahise kiwe nta kintu na kimwe uzi muga kubera muri mwebwe hari utuntu twafatanye ukumva uti turakundanye urabibona uti bindi nzovyemera nzogira gute muga ntumenye ko ugiye mu wundi muryango yaho umuhungu agiye mu wundi muryango yaho umukobwa agiye mu wundi muryango ibyo azosangayo ntabimenye ubwo n'urukundo rutavuga ku munwa gutya mugabo ndagukunda noneho abarundi ntibakunze no kuvuga ndagukunda ahubwo uko urukundo nyine uvuze ko ruteye ubwoba hari bamwe mu gwaruka duhora tuyaga iyo bavuze ko boja muri etat civile bakavuga ati je vraiment bijya bavuga nti ntavyo no kwemera gusinyira nguzobana nawe ubuzima bwiwe bwose ngo mubibi no muvyiza wakirika ramusinye ngo ntavyo no sinyira kabisa donc kumurengera niyo haba muvuga ko biteye ubwoba urumva uko ibintu byose bigenda biratera imbere n'ibintu by'urukundo n'ibintu byo kubaho birabaho kuko bijya byanditswe n'abandi bantu yego nukuri ntabwo besha na jewe naribaza nk'ibi bintu turiko turavuga ubu uri mu rukundo buryohewe nubwo babivuga batabanje kumva insiguro yavyo urumva rero yagenda yashikayo ubuzima ntibumenyeko umuntu akagwara akagira ati njewe n'ikimuga kumbure hari nubwo umushima ari kimuga kuko ari ubwo abamugaye ku mubiri atamugaye ku mutima uza gukunda wewe afise ubumuga urabubwa aribwo hariho abo baba bashoboye kubaka naho baba bamugaye hariho abandi nabo atakuntu biba bimeze nyene ugasanga ntibikunda yego wari kuri dutandukaniza rero gukunda kugomwa no gushima kugomwa no gushima kugomwa oya nk'ubu tuvuge nk'iyo ugiye mu manza z'abarundi mvuga abarundi kuko nkunda uburundi ndakunda kugenda mu rubanza ngiye kuraba gusa ingene abagore n'abagabo bashajije hariho umuntu agenda akambara impuzu urumva abagore barashira ko agahama by'amakiyaje n'ikizo akisiga utuntu ubabona babakenyezi ingene bambaye ubabona ingene basa ubabona ingene bariko barashagumanga ukavuga uti ndabagoma wamubonye ukuntu yubatse ukuntu asa ukuntu yambaye uti namugoma hanyuma hakaba n'umuntu muba muzinanye canke muba mukora hamwe canke mwiganye mu ishuri ukabona ukuntu akora ibintu akerebutse canke azi ubwenge canke vraiment je ndashimujya muntu ingene akora ntushobora kugenda ubumubwira uti Suzana ndagushimye barabigondera ko mugabo umuntu ashima ico umuntu akora umuntu agomwa ukuntu umuntu amubonye yubatse yambaye ariko gukunda urukundo biragoye kurusigura ni cya kintu kiza muri wewe ukumva hari abantu benshi hari muri ukabona hariho umuntu umwe umenga intuzenyi amaso yawe aguma atumbera kuri uriya ntaho umengo niwe wenyine hari n'abandi ukaraba n'abandi ya maso ukabona yahindukiye kuraba wa wundi cyo uti hajya ahantu kubera iki amaso yanje ndayarabisha hariya mugabo agatumbera hariya no kubera hariho utuntu tutazi ntashobora gusigura mugabo tugukwega abavuga ngo irabipana ni bya none kandi ugasanga rero nkumbure na wa wundi ari hariya kuko sinzi ko mwe birabashikira urashobora kuba uri kuragenda ahantu umuntu ari inyuma yawe ariko arakuraba ukumva umenga hari ikintu kitameze neza wahindukira ukamuhuza amaso n'umuntu ariko arakuraba urumva rero nuriya yamaso aguma ajaye wagira gutyo yamaso akajaye kaca wiyumvira uti ni kubera iki amaso yanje aguma araba hariya
wawe uri nawe ugasanga nkumbure mwahuje amaso hari no gusanga mwaciye mumwenyuranira uti ndafashwe yambonye ko ujya nawe akavuga ati nakubonye kuri kuranda ukaca mumwenyura mwese ntimwavuga ntimwize gute mwahuje amaso gusa ati uko njye ndavya hariya duhuza amaso urumva rero iyo ni intambwe ya mbere ushobora kugira uti bimeze gute niyo rero umwe yagiye kwiwunda iwe mugataha usanga uguma mwiyumvira none bajya abantu muri ba bantu ngira 100 bari ngaho kubera iki wewe yavuye muri abo bose akaba ari we atuma amaso yanje aguma muri abo canke kubera iki uriya muntu simvuga umukobwa cyangwa umuhungu biva kuba ari we wese akanawe akacavuga ati bigenda gute ngo muri abo bajya abantu bose bari hajya aba ari we tuza turahuza amaso buri mwanya donc ari umwigisha yanyigishije mu 13 mu Kirundi atuba yari yaduhaye ikibazo caratunaniye twese yatubwiye ati inka niki acara yisigura ni gikoko kivyara kijya ivyatsi gifite amahembe gikamwa kimeze umva arayisigura yose ati rero namwe sigura urukundo donc urukundo twarabuze isiguro nimwe twotanga mugabo nibaza ku bintu bijanye no kumenya ko akunze umuntu nico twita amasantima ngira urukundo n'ibishobisho amour et sentiment aba bariko barabijamo umuntu yomenya gute ko atafashwe n'ivyo bishobisho yomenya gute ko byukuri yakunze umuntu yumva nyine ari determiné yego icambere nivyo navuze muri mu bantu benshi canke mu ishuri canke aho mukora canke niki muri benshi mugabo ugasanga wewe uri kujya uri amaso yawe agomba kuzarara uriya muntu canke ahindukirira iyo byagenze uko niyo utashe aguma mu mutwe na wawe nakavuga ati ujya muntu twahuje amaso kabiri gatatu ari karandaba kandi nakujya kuntu mwamwenuraniye mwavuganye kuko bujya kuvugana canke guhana ico bita communication si bituvuga gusa hari inyifato hari ukuntu umuntu agenda nayo maso mwahuje mukaca mumwenyura mwese mutavuganye donc izo ni nka communication indirecte peut-être si indirecte kubera twabonanye twabonanye indirecte tutatubishira muri peut-être ni imvugo y'umubiri umucongiza vyita ni body language urumva ukuntu akuraba ukuntu akuramutsa ukuntu aca yifata hano gusanga hacazamwe n'udusoni kandi mutari musanzwe mumenyeranye kubera mwahuje amaso gusa ati ndamba muri buri mwanya tuza turahuza amaso buri mwanya ivyo byose rero bigatuma usanga rero niyo umaze kugenda ugira uti ni kubera iki amaso yanje muri bajya abantu bose kubera iki ari we wenyene muri bajya abantu bose dukorana kubera iki we wenyene ubwo bubazo rero ugatangura kuza mu mutwe wawe nakavuga ati none bajya abantu bose nikugere twazuza amasazaranda abajenyene wowe utahana utubazo wawe ndagatahana utubazo hanyuma rero kubera abagabo bagira ngo nibo batira intambwe ya mbere aca atangira kuvuga ati nukuja kumurondera urya muntu uri yemwe aragerageza ukuntu rwose ku buryo wa muntu azosubira kumubona hama umwe wese abigira kwiwe hari ugira ati jewe ndagiye ndamubwire we twarahuriye mu rubanza kwa naka niki kandi narakugomwa duhera kukugomwa kuko wabanje kuraba iby'inyuma kuntu yambaye ukuntu hasa no kuvuga yuko hari akantu hagati yawe n'uwo muntu kahabaye katabonetse mu mandi hari abavuga ngo umuntu avukana ngo urunyuzi ngo rumucana hari umucana hane urumva ivyo nibirengeye intuze tudashobora kugira ico rero catumye wewe muri wewe wumva ushaka kuraba ujya muntu nawe mugahuza hama mukamwenyuranira burya mwamaze gutangura kuvugana nawe kuvuga bivuga uko turiko turavuga mugabo mwahanye inkuru hama rero wewe ataha ukwawe bikuguma mu mutwe wiyumvira igituma byabaye nawe akiyumvira igituma byabaye hanyuma ugasanga kenshi kubera abahungu bitwa ko ari baje kurondera abakobwa akazorondera rero ukuntu ahura na wawundi kuko acatangura no kubaza ujyane nuwahe canka bari ko baraserva akaba yamubonye akabaza ujyava he ari kugira ngo umenye ingene uzomutora hanyuma ivyo rero urumva biba ari intango ya mbere bwa kabiri rero muhuye biva ku kuntu wewe umwe wese avyifatamwo kwiwe kamubaza narakutwarahuye mu rubanza urunuru
warushajije canke mwapfa nikina bajya abantu uhira kutumye bitoye we burumva umwe wese ntibamenye ukuntu abivuga kugira basubire babe basubire kuvugana basubire guhana inkuru cyo gihe rero bica bihera ngaho hariho kuko uwukunze si ngombwa ngo abari wagukunda ivyo birababaje ukuntu abantu batavyumva mugabo kubera ari ikintu nyene tudafise kububasha ciza nuko biragoye kwakira yuko uwundi atakiriye ubwo rukundo ushaka kumuha kuko wewe wamukunze kubera impamvu zawe hariho icatumye muri wewe umugomwa muri abo bose mugabo ntibivuze ko nawe mwaciye muhuza harwo rero yakubwiye ati biravana ego nibyo nawe ko ndavuga yuko wewe wamukunze ukabimubwira mugabo ugasanga wewe ntacyo yiyumvamwo ukabwira ati no kuri jewe naho bivuze no kuri je na bijya byo kuvuga ngo ndafise uwundi canke sindaheza amashuri canke ndacafise imigambi n'uburyo bwo guhakana utababaje umuntu ego oya urumva ivyo biva ku kuntu niyo aba yaramufise akaba koko yaramukunda yaramwiyumvisemo ntashobora kwemerera uwundi cyangwa ngo yemere yuko baja kuja barabonana batemberana bagira gute ababaye umubeshi kuko wa wundi nawe iyo yamaze kumbwira ati ndamwemereye agerageza kumenya hamusanga arifuza kumubona arifuza ko bayaga arifuza ko batemberana mugabo ugasanga bwa bundi ataramubwira ati uyu munsi nta mwanya mfise ndagwaye cyangwa akarondiriza impamvu zituma batajana urumva ujya nawe atangura kwibaza ibibazo uyu nawe mbega byari ibyo ntibyari ibyo ntuzobimenya kuko ntumenye ikiri mu mutima w'umuntu harwo rero usanga ugize uti ujya nkumbura murusha ubwiza cyangwa murusha itunga cyangwa yagize gute ugaheba wa wundi nkumbura yiwe yari afise urukundo nyarwo urumva rero nicyo gituma aravuze nti nakamari mu tundi kuko utamenya ibiri mu mutima w'umuntu niho usanga abantu bajuragirika bariya ntibatinya ari umuhungu akunze umukobwa aramubwira bo urabona barafise n'uburyo hari ubwo usanga baca bagira ibintu byo gusohoka atari ngaho bakabifata nk'indege bakagenda ahandi cyangwa itreni bakagenda ahandi bo bararonka umwanya wo kubonana kenshi mugabo kubera ku kuntu bisanzura hari ubwo usanga nabo batafise ukuntu bafata umwanya wo kumenya ko bakunda canke badakunda hari ubwo haba gakuku hanyuma kubera n'amajambere yaje bashobora gukoresha ibintu byo kudasama inda nk'abakobwa akagira ati ntaco turashobora kwiberaho nico gituma usanga kenshi batanuba kuko agira ati muhonje cyane ntagura urumva umunsi ari kumwe n'uyu eja kumwe n'uriya bafise uburyo avuga ati tugende muri iki gihugu canke tugende hariya bafise uburyo wa undi nawe yaza ati burya jewe nanje nashaka tugende hariya ugasanga agendana n'uriya ivya hariya biragoye mugabo ntitubigana nyine kuko hari nka hariya atari twebwe tuba tugiye dufise imico y'iwacu je nasanze mu bazungu ntibakwa oya hari icyo bagira cyitwa fiançailles byo kwemeza yuko bagiye kuba bagenzi bashimitse ibyo bita fiançailles nibyo bakora hama bagategura urubanza no kumvikana iyo bashimanye bakankumba kaza akakubwira ati ujya mukobwa wanye ndamukunda barashobora sawa ni mwakundanye n'amahoro kuko uvyemera utavyemera baragenda baravyibona iyo ugize imana rero ahubwo bakagira n'icyo n'ubwo rupfasoni rwo kuza kubikubwira uraheze ukababwira uti none murakundana mushaka kubana nizogenda gute kuko rero wowe ari umuhungu uriya anye muravugana ari uwo muhungu avuga ati wacu barakumukobwa ari nawe akubwira ati twebwe ntidukwa ntituzi n'ibyo ari byo wewe ari umukobwa wiwawe hakaza undi muhungu mubwira uti wacu umukobwa ntitumutanga mudashikanya agashimwe hariho bubaha imico y'ahandi
hari abubaha imico y'abandi ugasanga nk'umuhungu w'umuzungu canke wo mu mwarabu canke araje mu rugo rw'umukobwa gusaba kuko bavyumvikanye imiryango bakumvikana ari ngene bahuza iyo mibereho yabo y'iwabo n'iwanyu mugahuriza hagati ku buryo atanumwe yumva yuko yajaniranijwe. Hanyuma nk'uko nabivuze kwaba kuja muri leta kwaba kuja mu madini byashizweho n'abantu muri leta baravuga ati kugira ngo twubahirize abantu agateka kabo bitegezwa kuba bimenyekane umuntu amenya hari nibiki na hariya nico kimwe birubahiriza bubakanye kugira ngo mu gihe habaye ingorane ntagire ugenda umvumure ho imiryango iza gusa guherekeza gusasira ego naye handi je kubganje nta muryango w'umukobwa wotegerezwa kuvuga ngo umuhungu naze mu idini ry'iwacu canke umuryango w'umuhungu uvuga ngo umukobwa naze mu idini ry'iwacu ukuntu bazobaho nibo babizi ingene bahanye iciyumviro c'idini bajamwo nibo bazi gituma bagiye muri riya dini bareke rero kuko biri muri byo twita ubuzima bwa muri donc la vie privée yego nibo bazi ingene bazobibungabunga nibo bazi gituma bavyemeye eje rero kuri jewe idini ntiryo bintambamye ko bashaka kubaka. Okay hariho umunsi imanza zikogwa ugasanga ziko zikoreshwa uburyo bwinshi burenze ubushobozi abo bantu baba bafise kandi urugwaruka kenshi na kenshi ruba rutariyubaka usanga hariho n'abarinze kuzosigara barishura amadeni y'ivyo bakosomye wewe nk'uwaciye Burayi kandi nibutsa abadukurikira ari kiganiro twigeze gukora mu mwaka uheze mwatubwiye yuko weho mbere mwakoze urubanza mariage n'umushinga nawe wawe wiyambariye akajipo bavuga ngo ingendo y'undi ravuna kandi ico kintu n'ukuri ntikiri mu kubaka gusa oya imanza zose iyo wewe utamenye aho ugarukiriza ugashaka kugira nk'uriya kuko uriya uramubona mugabo ntuzi bimwe twavuga ntuzi kahise kiwe ntuzi yaronderera ntuzi ukuntu abigenza ntuzi umuryango afise ushobora kumufasha abagenzi afise bashobora kumufasha nawe ugashaka ngo ngire nk'uriya udafise uraja mu madeni nyene hanyuma rero burya umaze kuja mu ideni atawuragera ubupfuye muri make bise nko kurema ubukene mu muryango ibyo byose si byiza ibyo byose kuko muga none urubanza gamama gosho gukogwa rukabwiteka ruhesha iteka abavyeyi bo mwiyeme nawo umuhungu bidasabye ubwo buryo bw'ikirenga yego reka duhere nta kundi ubuzima nuko bumeze reka duhere muri by'intambara byabaye hari habagiye kuko ubuzima bwashishikara barahura bari mu ntambara hari ababanye kandi ruraguma mugabo bakaronka n'abana bakaja kugira ubugeni bamaze kwicara ahantu akavuga turafise aho tuba turafise ubushobozi reka rero tugire ubugeni ni nka kujya kwa kera umuhungu nk'ubu akenye abiwabo barashobora kugenda iwabo umukobwa akagira ati twebwe abana twashimye urugo mugabo nta buryo dufise barashobora abavyeyi kumurungika hanyuma igihe bamaze kwicara bamaze kurondera bamaze kuronka bagaheza bagafata bakagenda bakagira ubwo bugeni simbona rero n'igituma umuntu uzenye umuhungu n'umukobwa bakundanye bomba tudushaka kubana mugabo buryo nta dufise bashikira abavyeyi ati bimeze gutya bimeze gutya bimeze gutya kuko buri munsi n'umunsi mukuru turabiha amazina mugabo yego okay hari Burayi none dufate iyo hakozwe imanza nk'iza za mariage hari iz'abazungu murabona kuri internet usanga rurimwe abantu batarenga nka 10 hariya baraharura cyane kuko bobo barazi akamaro k'amafaranga kandi barazi ukuntu babayeho ku buryo rero agira ati nitwaja muri ibi tuzogira ingorane kandi hariya hoho baranafashanya cyane nk'uyo bagiye kuzubaka cyangwa umuntu yiteze kwibaruka bararungika urupapuro rw'ibintu bifuza ugasanga rero umuryango cyangwa abagenzi baragiye baratera akagenda ati jewe nzokugurira igitanda c'umwana jewe nzokugurira amabibero ibyo urubanza navyo akagira ati
jewe nzogufasha kugura ibikoresho byo mu nzu. Cyangwa abavyeyi bakavuga bati twarabitse amafaranga uko twari tuzi kuzuba kudeteye iteka, reka tuguhe igice uko bifise, reka tukugurira inzu, reka tukugurire ibyo kuryamako, reka hariya rero baterera ukuntu kuko batanga urutonde, hanyuma ababisha bakarushira ahantu mu mangazini canke bakaca bagenda rero umwe wese icashoboye akakigurira rwaro babandi bagiye kubaka. Nabo rero baba barafashe umwanya, bakitegura akavuga ati ubu ko arashobora gutegura nk'umwaka canke imyaka 2. Bavuga ati rero twavyemeranije, urabona bimwe twavuga byo kwemeranya, bimwe baca bahana impeta, ndagusabye uremeye ko tuzubakana, aravyemeye. Numva rero baca batangura kubika, bakumvikana, dushaka ibintu bimeze gutya, dushaka kubaha, tuzorondera inzu imeze gutya n'ibiki, baca batangura kuziganya kuva ico gihe gushika rero umunsi batoye urubanza. Hariya barabyitondera kandi barafata umwanya. Donc urubanza uko biri kose gukubaka, nasomye igitabo c'umwanditsi n'umuyahudi yitwa Noah Harari. We abanyafrika bakunda kuvuga ko bari mu bukene, babicishije mu manza, mu birori bidahera, ku buryo bavuga ati ni gute abantu babiri bagomba kubana bakoranya barenga amajana. Uko biri kose kumurengirana umuco w'iwacu, mugabo ngira ngo birafise uko vyokogwa nibisige byambuye imiryango. Erega burya bivana nibi ingorane dufise nuko dushaka kugira nk'ubundi nawe tutazujya iyo yakuye nuko namerewe, kuko nakera barafashanya. Kuko jewe nk'iyo mva hariya mu buraruko bw'igihugu mu Kirundo, hariho nk'abantu bagira bati umukobwa kana kazoza kubaka, bagafata nk'ukwezi imbere yuko agenda kubaka, bakagenda bakamujishira ibirago, bakamujishira inkoko, bakamuganiriza, bakamuremesha. Urabona keraho batera n'ubwoba ko kubaka bigoye, bigize gute, bakaba mariko bararira bagize gute, mugabo akazogenda kubaka zarabatinyisha. Akagenda afise intuzenye ibirago, akagenda afise inkoko, ni kuko nibyo cyane cyane baba bagize. Hanyuma urabona yashikira no mu muryango kenshi atari rimwe yaba yubatse mu kibana atari kure, utwana twaje kumuramutsa, tumushiriye inkwi, abavyeyi bimbuye ati umwana wanje hariya, bakamushira, ugasanga n'inzoga ku munsi w'urubanza umuryango wose barawutumira, umwe wese akazana ico ashoboye kuzana. Urumva rero nabo barafashanya mu buryo bwabo. Ikibazo rero ubwo rubanza none mama, ivyubu tuvuga ivyo tubona nko ngaha cyane cyane, imanza n'izaruguru nyinshi imona zikogwa zisunze ivyo mu muji, aho dusanga zibera ku masare d'orese bityo. None urubanza nibaza ko n'ikintu umuntu akora yarateguye cyane cyane nk'ugwa mariage, biratandukanye na zijya manza zibisida. Yego. Mugabo ugasanga umuntu yateguye yuko agiye kubaka, ataburyo afise, ku buryo bwo buryo aca burondera mu nshuti n'abagenzi, mu gushiraho ivyo bita amakomite. Nico gituma kenshi usanga byapfuye. Mugabo kandi ubwo buryo iyo bubonetse bw'uko urubanza nyine, kuko washaka ashobora no kuba n'amahera menshi. Urashobora gusanga umuntu atari yaratunga 1 million y'amafaranga yiwe, mwacha ko urubanza rurenza 5 million. Yego. Kenshi hajya no ko bapfa kunuma gusa. Nico gituma usanga hariho nk'umuntu yashize muri komite y'urubanza nk'abantu ba 40 50. Yego. Teja barakwiye kugira urubanza. Mugabo hari ubwo batumira agira ati ibyo byose ko ari namutumiye aje muri komite azoterera. Ubwo nawe ntuzi yuko abishoboye cyangwa atabishoboye. Kuko ahubwo muri kino gihe je nibaza ko hari n'ababikora mu rudandazwa. Narabonye wagize liste y'abantu barenga amajana 7, avuga ati umwe nawe yontere 3,000 nzoronka menshi. Numva ivyo rero ku rundi ruhande kugira ngo gwarugo turiko turavuga ati kuzogira urugo rwiza, umengo yagize faux départ. Ego abashaje turahuza. Ego kuko umunezero ni mu mutima. Kandi kazoza ni wewe n'uwo mwakanye muzokagira. Igihe abavyeyi banyu mwababwiye kandi nabo babaza ukuntu mumeze, twabwiye uti twebwe twifuza kugira urubanza rugize gute, mugabo nta buryo dufise. Abavyeyi babemereye,
kubera icyo uza kunezereza abandi kuko bagutumiye mu rubanza wasabye ideni ari ababyeyi baguhaye wagize gute ntibibaraba baraje baranyoye kera hoho no gufungura barafungura urumva rero ibyo usigayemwo ntibibaraba uraraba no mu minsi ya mbere haraza umwe muga ntibasubira kugaruka birababaje rero yuko mu gihe wagize urubanza haciye nk'ukwezi ugatangura kugenda kwa naka ngo kweri byanse relation nabuze canke amahera y'inzu nabuze je kuri je biramaramaje gusumba cagihe wari kugira urubanza abavyeyi bakwemereye mukagenda mukubaka mu mategeko amakagera mukarondera igihe rero haca imyaka 2 5 10 hamwe mu mvuti turakwije turafise uburyo bwo kugira gwa rubanza uko tugwifuza mukarugira nibaza ko biryoshe cyane gusumba umunsi ukoreye urubanza kwideni canke ku bintu bidafasha cyangwa ugasanga na babandi watumiye bagiye baridoga ntibasubira no kugaruka n'uburyo ati yadushize mu kantu je rero ku bwanje mwokora ibingana nuko bigize mbwa mugasaba muhezagiro w'abavyeyi kuko bari mu kibanza c'Imana abavyeyi bavyemeye ati bana bacu genda mu bane ibisigaye tuzobikara mu nyuma mugafata umwanya nukuri murashobora kugira wa musi mukuru hamugira uti bimeze gute mukaryoherwa urazi kugira umunsi mukuru ata muntu urinze gucyoza ufise akaguterera urashima mugabo ukabuza uti je urubanza ndashobora kurukora je nyene twebwe n'umwe kwigora shira mu yego uti je urubanza ndarushobye hagize uguterera urashima mugabo ntugire ngo mfise aya ngo neze intererano none ubuzima bwarazimvye ubunyi kuburyo hari ubusanga no gufungura ari ngorane none musabe ko guterera nawe ataramutse ngorane rero jewe no hanura abakiri bato mugabo umwe wese abigira uko ashaka vyiza wemera ukuri ukashima ivyo ufise hanyuma ukubaka hamwe rero uronse ukagira umunsi mukuru umunsi wose turamutse tugahema nigitangaza kuko hari abapfuye hari abari mu bitaro hari hehe wewe rero saba Imana guhamagara ukore wa mukenyezi wawe canke serugo wawe muteranye uwo munsi rero mukagira umunsi mukuru hamwe kabisa wumva yuko muryohewe tureke kwihuta ubuzima ntawe ubuharurira hanyuma bagira urwo rubanza asaba umuhezagiro w'abavyeyi bagende bibanire hanyuma umunsi rero biringuye neza baheze bagira umunsi mukuru abantu bagandagaza kuko umunsi wose nukuri n'umunsi mukuru kandi ico gihe uraryoherwa nkumbere n'abana bawe bakaryoherwa wagize umwana ukabaronka yego je nico no bahanura mugabo kuko uwo munsi mukuru mu by'ukuri byari byitwa yuko ari rimwe mu buzima iyo hatabaye ingorane ngo uwo mwakanyapfe canke iyo hataciye mu izo ngorane ngo musambure ubundi vyitwa yuko mu buzima jewe no kwifuriza yoronka umugabo umwe mu buzima undi nawe akaronka umugore umwe mu buzima gutyo ubutuje uba wumva umeze neza muratinda mukamenyerana ibigoye mukabifatira hamwe ibinejeje mukabinezerwa hamwe uwo munsi rero warihanganye kuko abantu uko ubikora kose bararondera ico bavuga ntibabura ariko mwe mwaragiye abavyeyi babahezagiye mukagenda mukibanira mugaca mu mategeko kuko bitegerejwe hama mukaguma ngaho umunsi rero ugeze mukavuga uti umunsi rero tugomba kugira wa munsi mukuru uko twe tuwipfuza ko twawumva murashobora kugira umunsi mukuru uruta incuro nyinshi wa wundi mwari kugira cagihe muri ko murarondereza hirya kuko mwarawiteguriye kavuga rero uti mugore wanje rero tumaze imyaka 15 twaronse tugire wa munsi mukuru rero ugira biranka kubyo icyo gihe mwumva muryohewe mwabikoreye hamwe mwavyumvikanye umuhungu ntiyaciye ku ruhande tumugore umukobwa ntambenge kubera ubukene canke ntanjije mwijisho umukobwa nawe akagira ati umuhungu niwe yanzanye niyimenyeje we nzorondera utwo ndonse canke kagenda mu bagenzi no uko aho mugeza mwibereho hanyuma murondere umunsi rero mwakwije muzogira umunsi mukuru utazibagiranwa muri mwebwe kandi ico gihe mu by'ukuri atari inyatsi canke atarindi ngorane nimo mugisambuye oya kuko mwaragiye hamwe ibyagoye mwabiciyemo mwese ibyakunze mwabiciyemo mwese hanyuma mushitse ku ntambwe iboneka muri hamwe
coza mu nyuma rero gisambura urumva nyatsi nje niko ndavyumva mugabo mwese abigira uko abibona. Okay. Numa no gushimira ku mwanya mufashe musangiza bino vyiyumviro. Nizera ko abadukurikiye novuga ngo cyane ugwaruka ruraza kumva mu byinshi go kwisunga kugira ngo ejo ruzogire urugo rwiza. Vuba tuzokora igice ca kabiri tuvuge naho ni gute urugo goba mu munezero, goba mu amahoro, goba mu n'ubutunzi. Ego ivyo ni ikiganiro tuzokora ngira ngo party 2 y'iki kino kiganiro. So murakoze cyane ivyo by'urukundo nanje birandaje ishinga kubera ubu unyi ntibakibwa bo ntibategera icarico ntibafata umwanya wo kumenya icarico. Ibi bintu byaje by'ama televiziyo n'ama internet niki biricugwaruka ku bintu byerekeye urukundo. Bafata utariko hamugasanga bagiye mu mubabaro kandi iyo baronka umuntu abasigurira, iyo baronka umuntu abafasha kuko n'umwana uramurera ukamubwira mugabo ntumutegeke byakora. Yego mugabo bo wamuciriye agace akaramurwa ko ntabikora. Je hanje nari nifuza kuzoza ndaremesha ibiganiro bijanye n'urukundo. Barageze kuvuga umwana yahitanwe n'urupfu kubera ibyo bintu by'urukundo. Kijya kintu carambabaje cyane. Bimwe vyo mukayogoroka makamba. Yego bya mwana yarambabaje cyane kuko yaza kumenya. Nkumbure ntiyari kunwa bijya binini. Kandi ntiyari gupfa kiri muto. Yapfuye akiri muto agifise ubuzima kubera kutamenya. Yego kandi nabonye ngaha mu Burundi wacu n'ukuri urukundo ntituruha umwanya nta nsiguro rugira mugabo hariho inyigisho zijanye n'urukundo zishobora gufasha abashaka kumva n'abashaka kubikurikiza barubamwe neza kandi bakaryoherwa kandi bakagira amahirwe. Bakagira amahirwe no mu mubano w'umukenyezi n'umugabo bakagira kumvikana, bakagira amahirwe, bakubaka neza, ibyo byose bikagenda neza. None nk'ubunye sinzi ko akanya kagushobokera nivyashika abakurikira kino kiyago bakumva bagukenemo impanuro nyinshi niba kurondera muzo bafasha. Yego cyane. Okay. Kuko no mu mashuri nakurikiye naragacishije ko sinabyize cyane ngo ngire mugabo twarize ivyigwa bijanye n'imico y'abantu n'ivyerekeye ingo n'ivyerekeye kurangura amabanga y'abubatse. Ari umuntu agira ati hariho ibintu tansobanukiye canke simbona iyonja canke simbona ukuntu navyifatamwo yoza nkamufasha kuko nico no kukimenya mu Burundi kenshi ntibategura bagiye kubaka. Oya ntibabategura canke abana baratinya. Uyu munsi bifatwa ko umenga ugwaruka rurabizi ariko babimenya bitari byo. Babona ibintu bakabibona uko umugabo hari ubwo biba ari ibintu bakinye abantu barondera amafaranga, hari ubwo biba ari ibintu abandi bashaka ibiganiro bakabitumbereza ibyo bashatse, abakiri bato bakabifata uko kuko ubu mu muryango ntibigisha abantu urukundo. Abana nabo kubera twabigize ibintu by'intavugwa umenga birateye isoni, umenga birateye ubwoba, n'abavyeyi ntibugurukira abana babo. Wanse kumubwira rero wewe n'umuvyeyi agenda hanze kuronderayo inkuru. Zijya nkuru rero bamuhaye hanze mbega ujya zimuhaye we yazikuye he? Cyangwa wazimuhaye abizi mwiki? Jewe singa y'iby'amarorije mugabo iyo bavuze ngo patiri nakwigisha ingene uzoja kubaka. Jewe sinabyemera kuko ibangura ibwirwa n'uwari bayemwo. Numva rero je nari nifuza yuko mu misi izoza noraba ukuntu notangura kugisha ibiteramo rimwe kubijanye n'urukundo. Kugurukira abana bacu tubabwire eka n'abamaze kubaka kugenda utazi burya kugenda kubaka ntubuzi yugiye. Ubu mugiye kubana ntumuzi nzosanga ameze gute, ese arankunda, mbega niwe natoye, mbega tuzobaho gute. Hari gusanga abahuye ibintu by'urukundo n'ukuntu bubaka n'ukuntu barangura amabanga y'ububatsi atavyo hazi. Urumva ugenda inzira utazi ugaca inkono utazi.